banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Kaze dusangire ifunguro yo kuri uno munsi w'Imana ugira 11 wo mu mwaka w'amasabamana B. Igisomwa ca mbere Eklezia igikura mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli, ikigabane c'17 kuva ku karongo ka 22 gushika ku ka 24. Dusengesha izaburi ya 91. Birabereye Mukama ko twokuririmbira. Igisomwa ca kabiri Eklezia igikura mw'ibaruwa umutumwa Paulo, ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Abakoreni, ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka 6 gushika ku k'10. Ico duhoza ko agatima no kunezereza umukama. Aleluya, aleluya. Imbuto ni ijambo ry'Imana, umubivyi nawe ni Kristo, umwemera wese azoramba mu myaka yose. Aleluya. Ivyo dusoma mu njiri nyeranda yanditse Mariko, ikigabane ca 4 kuva ku karongo ka 26 gushika ku ka 34. Umunsi umwe Yezu yabarishengera ati, ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu yoba yabivye imbuto mu murima wiwe, asinzira ahagarara ijoro n'umutaga, imbuto ziramera zigakura atazi uko bimeze. Isi yonyene niyo ivyimenyera. Ubwa mbere haza icatsi, hanyuma kikayangika, hanyuma ugasanga intete zuzuye ihundo. Zimaze kuhana agaca atangura kugesa, kuko umurima uba ugeze kwimburwa. Yongera ababwira ati, twoshobora kugereranya n'iki ubwami bw'Imana? N'uwuhe mugani wobwerekana? Ni nk'urutete rwa sinapi iyo barushize mw'ivu, nigo ruri mu nyuma y'izindi mbuto zose ziri kw'isi. Yamara rutewe rurakura rukaba igiti kinini kiruta ibirimwa vyose, kandi kikagira amashami manini, n'inyoni zo mu kirere zigashobora kwarika mu magabanya yaco. Yezu yabamenyesha ijambo mu migani myinshi isa niyo, ku rugero rw'ivyo bashobora kumva, kandi ntaco yababariye atari mu migani, ariko yarasigurira vyose ukwabo abigishwa biwe. Bakundwa b'Imana, twakire twongere dukenguruke iyi nkuru nziza ya Kristo. Bakundwa b'Imana, kuri uno musi w'Imana nagira ngo dushimikire cyane kuri aya majambo ya Paulo muri iki gisomwa ca kabiri, adufashe kumva iyi mbuto Yezu atubwira. Hariho ijambo rikomeye cyane numva uyu munsi twoyagako, rigaheza rikababera imfunguro, rikabafasha guhimbaza neza uyu munsi w'Imana. Paulo abwira Abakoreni ati, twama twizigiye umukama, twama twizigiye umukama. Bavukanye, uyu Paulo avuga ati twama twizigiye, ni Paulo ariko aragera mu zabukuru. Ni Paulo yahuye n'amakuba menshi, murabizi. Kuvaho ahuriye na Yezu akamubwira ati, umpanira iki? Sawuli agahinduka Paulo. Kuva ico gihe Paulo yaciye atangura kubona amabi menshi kubw'izina ry'umukama, ariko ntiyasubije ibirenge inyuma. Paulo rero mu buzima bwiwe, mu butumwa bwiwe, yarahuye
n'intambamyi nyinshi cyane, yaba ari ku ruhande rw'abo yahama kera, yaba ari ku ruhande rw'abo bari basangiye idini, ntaho yatumutwa. Ubu rero ariko ararangiza ubuzima avuze iri jambo ngo twama twizigiye umukama, twama twizigiye umukama niyo tukiri muri ubu buzima twahungiyemo. Murumva kuko atanguye, iyo umuntu agenda arakura aragenda afise uko aza arategera ubuzima. Kandi Pawulo ntiyagiye abutegera gusa akoresheje ibyo yize, oya, ubu abutegera afashijwe na Kristu, afashijwe na Kristu bahuye, agaheza akamwakira gushika havuga ati ubu si jewe nkibaho, ni Kristu abaho ku bwanje. Inyuma rero y'ayo magorwa yose, n'ubu yandikira abakorenti ntiyorohewe, kuko aba bakorenti baramugoye cyane, baramwagirije. Musomye amakete yandikira abakristo b'i Korenti, na makete ubona yuko Pawulo atorohewe na gatoyi. Ariko murumva gati ubu buzima ndabugereranya nk'ubuhungiro kure y'umukama, ariko kububamwo ni ukuguma twizigiye, ni ukuguma twizigiye, ni ukuguma tunezereza umukama, kuko n'ubuhungiro bw'akanya gatoya mu kurindira yuko dusubira kwibera iwacu. Igituma rero nshimye gushimikira ngaha ni kugira ngo mwumve uyu mugani Yesu aducira. Iyi migani no mu gisomwa ca mbere mwavyumvise, rirya sederi riva mu gashami gatoya. N'iyi migani Yesu aciye agerageza kugereranya ubwami bw'Imana, urabona butangura ari akantu gatoya. Ubwo bwami rero Yesu akabugereranya n'iri jambo aduha muri iyi mbuto itegwa, igakura, ikavamwo igiti. Erega iryo jambo ritegwa sirindi, ni Yesu Kristo. Niwe rwa rubuto, iyo ugwakiriye ruguhindura buhoro buhoro, ugasanga wacitse uwundi muntu. Hari umuntu yokwemeye ko Sawuli yovuze ibi bintu n'amanyama yo mu busore bwiwe, ariko no mu busaza bwiwe aguma avuga ati twizigira umukama. Uku kwizigira kwiwe rero ntikuri mu kirere, ni ukwizigira gushingiye ku kwemera. Yaremeye jambo wa Mana nzima, yaremeye Kristu. Nico gituma mu magorwa yose, mu mwijima wose, mu nzuzi zose acamo, mu nkoni zose akubitwa, ati ni ukwizigira umukama, ukaguma urondera muri ubu buhungiro bw'ino si turimwo kunezereza umukama. Ivyo rero ntushobora kubishikako utakiriye iyo mbuto ngo ikurire muri wewe buhoro buhoro, itinde igushitse kuri uko kwizigira kutayegayega. None bakundwa b'Imana, ndabipfurije kwakira iyo mbuto, tuyihe umwanya, tuyakire, tuyemerere ishike muri twebwe, kuko erega ni nayo twaremewemo. Nivyo Pawulo yandika mu ibaruwa ry'Abakolosi, iyo mbuto niyo twaremewemo. Iyo turetse ijambo rigashika muri twebwe, rihura na rya jambo riri mu kanwa kacu, riri mu mutima wacu, bigaheza bikaduhingura buhoro tutabiciye n'ikanda, ariko bigasaba kwemera. Hari abemeye iyi mbuto baraheza baramera, barama,
ivyamwa ni baberanda mwumva. None muri iki gihe c'umwijima, muri iki gihe ubuzima bugoye, muri iki gihe c'umwiheburo, biragoye kuvuga ngo tugume twizigiye umukama, ariko vyoroha mu gihe tugiye ahava uko kwizigira. Kwizigira naho nta handi kuva atari mu kwakira iyi mbuto. Erega uyu Yezu niwe kabuto Zakariya yabuye mu gitabo ciwe mu kigabane ca 6 akarongo k'12. Umukama abagabire ukwemera, mwemere iyo mbuto y'ijambo ritanga ubuzima ishike mu buzima bwanyu, maze muheze mube abizigira no muri iki gihe c'umwijima, muri iki gihe c'amahwa menshi. Turemera, nico gituma twizigiye umukama kandi twama tumwizigira. Umunsi w'Imana mwiza mwese.